wawe arandembeshe ngo nifu yo turiko turayitegura none ko mubanira umve rero nawe ugire komande ya gato nawe aho bazikora neza yohewe kwa kwanya muri Sandra House. Sandra House hewe Sandra House egome niho hantu bariko batanga gato zipesuye abantu bariko bajaye ku bwinshi reka kuvuga ubona nk'abagiye abantu bose usanga bafise amamanda atandukanye mama Anifu ama Bloody Shower welcome baby ama Jibile n'ibindi gakenera gato zipesuye cyangwa ama Rolex ziyemela zikoze ku buhinga n'ahandi batumbera atari muri Sandra House. Yo nayo ibiciro hewe bitera umworo kumwenyura yo sheri unakomya apeti yanje utakusa apeti kakela hewe kuko mumira amati habaye iki womengo ndikose muragato ahubwo sheri utucine kuri Anifu nanje none hageze none ndiho ntihari ngo kugera wumvise gato zo kwa Sandra ntushobora kwigumya byasi basi rero gira komande dodi gato n'ama Rolex bikwiye yumva gira kumbwira iki Sandra House iramajahe Sandra House iri mu gisagara ca Bujumbura mu Kamenge kuri Gardino hafi yaho bita kuri Mendevre. Bafise amaserivisi meza n'abakozi baza akazi n'abifuza ko babatekera mu manza nimwitinye barabikora. Mufite ico mubaza canke mugomba kugirisha komande hamagara canke mwandike kuri 67 28 41 49 kumwe na Sandra House. Kamira mutamone ntamegwa na migwa.